Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Ni Pasteur Nitunga Cyril muri ca kiganiro Bibiliya ivuga iki. Ikiganiro nkuko tumaze iminsi turiko turayivuga cugura amaso yacu kikatwereka ubutunzi buri muri Bibiliya, kikatwereka ngene hariho ibintu Imana yatanze vy'urufatiro ngenderwako biduhishurira Imana, biduhishurira ngene dukwiye kuyubaha n'ingene dukwiye kugendera mu mabwirizwa yayo. Hanyuma mu kiganiro giheruka twavuganye ku gitabo c'Abami, aho twabonye ngene ubwami Imana yari yahaye Abisirayeli ku mwami Sawuli, ku mwami Dawidi, ku mwami Salomo, bwavuye bwicamo kubiri. Hanyuma ntivyagarukiyeho gusa, bwahavuye butwarwa nk'inyagano. Ubwa mbere Abashuri barabatwara, ubwami bwo mu buraruko, mu nyuma ab'i Babuloni nabo batwara ubwami bwo mu manuko, ubwami bw'Abayuda. Rero ko niko twasoza ikiganiro ca mbere. Ikiganiro gikurikira aho tugomba kuvuga ku gitabo c'Ingoma. Umuntu ikibazo yokwiyumvira atanguye gusoma igitabo c'Ingoma yovuga ati mbega igitabo c'Ingoma canditswe nande? Mbega ninde yanditse aya makuru y'igitabo c'Ingoma? Mu by'ukuri utanguye gusoma igitabo c'Ingoma uramera nk'utakaye gatoya, kubera ukuntu avyandika asa n'uwutoratora amakuru. Ubwa mbere akavuga ku ruvyaro, akava kuri Adamu, mu nyuma akavuga uruvyaro rwa Aburahamu, Abisirayeli n'ibindi. Hanyuma akaza aravuga amakuru amwe yo mu bitabo vya Samweli no mu bitabo vy'Abami n'ibindi. Mugabo ahantu ugenda kugira umuco canke iciyumviro c'uwacanditse ni kigabane ca nyuma c'igitabo ca kabiri c'Ingoma, kigabane ca 36, aho avuga amakuru y'ingene umwami Kuro yatanze itangazo ko Abisirayeli, ko Abayuda bava mu kinyago bagasubira iwabo mu gihugu c'Ubuyuda kubaka Yerusalemu, kubaka ingoro yabo. Hanyuma ayo makuru kandi ugacongera ukayasoma mu gitabo ca Ezira, igice ca mbere kuva ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 4. Naho rero ubona ko wanditse, naho ubona ko Ezira ari we yanditse igitabo c'Ingoma. Hanyuma ukuntu rero yandika igitabo c'Ingoma amera nk'ugira commentaire ku bitabo bibiri, ibitabo vya Samweli n'ibitabo vy'Abami. Cane cane agashimikira kuri iyi ngoma ya Dawidi, iyi ngoma ya Salomo. Hanyuma akavuga no kubijanye n'ubuzima bw'urusengero, kubera igihe cose Abisirayeli birengagiza ubuzima bwo mu rusengero, no kuvuga kuza gusenga, kumviriza ivyagezwe, gutanga ibimazi, baca bahura n'ivyago. Mugabo igihe cose bahaye urusengero agaciro, bakaza gusenga, bakaza gutanga ibimazi, bakubaha Imana, ubuzima bwabo bwaba amahoro. Rero ni uyu mwitwariko afise Ezira. Mugabo igicapo nyamukuru nka Ezira nk'umuntu ariko arandika inyuma y'ikinyago, ariko aratanga igicapo nyamukuru c'intumbero y'Imana, ingene ivyabaye ku Bisirayeli, ivyabaye ku Bayuda, Imana yariko irabahana. Mugabo ingene Imana yagumye ari umwizigirwa, ingene ivy'Imana yasezeraniye ba Aburahamu bitaheze nubwo bahuye n'ivyago bitandukanye. Rero ico ni igicapo nyamukuru umuntu yogira. Mugabo kandi uwanditse igitabo ni Ezira. Hanyuma Ezira yavyandika ahungutse, avyandika yandikira Abayuda bahungutse kugira ngo babone urukurikirane rw'ivyabaye, hanyuma bubaha Imana. Muri iki gitabo, muri ibitabo vy'Ingoma ya mbere n'Ingoma ya kabiri, navuze igicapo nyamukuru ko ari ico. Hanyuma ikindi gikomeye avuga asubiramwo nibijanye n'urusengero, ngene rwubakwa mu buryo budasanzwe, ngene Salomo yagubatse neza, hanyuma bagashikanira Imana, Imana igahimbagwa. Mugabo kandi arongera akadondagura ingene rwasambutse, ngene rwasambutse, akerekana ngene bagiye nk'inyagano. Nkuko nababwiye, uyu Ezira ariko arandika igitabo c'Ingoma ca mbere n'ica kabiri asa n'ubusubiramwo vya bindi twabona mu gitabo ca Samweli, n'engwe twabona mu gitabo c'Abami.
mugabo umutima wiwe ni kugira ngo abantu babone ibyabaye, bigire ku byabaye, hanyuma bubaha Imana. Kenshi hari aho abantu birengagiza kahise, bakabona umenga kahise ntaco ko bigisha. Mugabo ni nkenerwa, ni ngombwa cyane ko abantu biyibutsa ibyabaye kahise kugira ngo bashobore kubandanya no kugira ubuzima buri ku murongo. Ikindi ngomba kuvuga ni mu gitabo ca kabiri c'ingoma, ego mu gihe ca 36 uhereye kuri 19 gushika 21, n'amajambo asa n'ayari muri Yeremiya 25 kuva ku murongo w'9 gushika murongo wa 12, aho Ezira agaruka adondora ngene Babuloni yatwaye abayuda kunyagano. Mugabo agaca avuga ati bategereza kumarayo imyaka 70, kuko niko Yeremiya yari yavugishijwe. Hanyuma ngo iyo myaka 70 yari amasabato 70 Imana y'imyaka 70 Imana yihaye, kubera hari haheze hafi imyaka 490 Abisirayeli badahimbaza, badasenga neza nkuko Imana igomba. Rero ni nka Imana yari yirishe amasabato yayo. Hanyuma mugabo muri ibi bitabo inkuru idasanzwe, inkuru ikomeye tubonamwo ahanini kiguhe gicapo kinini cyane ca kamere y'Imana, ni iri tangazo umwami Kuro atanga, ni dekre umwami Kuro atanga. Umwami Kuro ni nde mbega? Umwami Kuro igihe Abisirayeli iki gihe isi kuntu yatwagwa, igihugu gisumbya ingumva ikini nico catwara isi yose. Rero hari abanje haratwara Egiputa, mu nyuma iravamwo haratwara Abashuri, mu nyuma baravamwo haratwara Babuloni. Hanyuma rero iki gihe Babuloni yaza yaneshejwe, hatwara Ubuperesi. Rero umwami w'Ubuperesi aje ku ngoma, haheze nk'umwaka umwe yaciye atanga itangazo mu mwaka wa 539. Reka iyo tangazo ndari basomere, kubera ni tangazo yerekana ingene Imana ikoresha bigomba mu gihe igomba, kandi ingene ari yicungireye urukurikirane rw'ibihe. Reka nsome ingene rivuga. Hanyuma ni nkuko nabivuze biri mu gitabo ca kabiri c'ingoma 36 umurongo wa 19 gushika 21, mugabo kandi riri no mu gitabo ca Ezira rimwe kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Ingoma ya kabiri 36 kuva kuri 22 gushika 23, hamwe na Ezira rimwe kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 4. Havuga ngo hanyuma mu mwaka wa mbere Kuro umwami w'Ubuperesi agiye ku ngoma, Uhoraho akangura umutima wiwe kugira ngo ijambo yavugiye mu kanwa ka Yeremiya rishike. Nuko Kuro uwo mwami ashinga ko babitangaza mu gihugu ciwe cose, aranavyandika ngo Kuro umwami w'Ubuperesi aravuze ati, Uhoraho Imana nyenijuru yangabiye ibihugu vyose vyo mw'isi, kandi yangeze ngo ndamwubakire ingoro Yerusalemu mu Buyuda. None umuntu wese muri mwebwe wo mu bantu biwe bose, Uhoraho Imana yiwe nibane nawe aduge ajeyo. Imana ishime cyane. Aya majambo Kuro yavuze n'amajambo akomeye cyane, kubera hari haheze imyaka 70 Abayuda bari mu maboko i Babuloni, bari mu buja. Hanyuma kigihe kandi Abisirayeli bo baza basanzaye gose, mugabo Abayuda inkewa hari habari bagisenga. Aha twibuke ba Daniyeli, ba Shadraka, Meshaki, Abednego. Tuye ko Daniyeli mu gigabane cyo c'icenda yari yaheje kwandika avuga ati asenga ati Mana ya myaka 70 Yeremiya yavuga yarangiye, Mana dutahukane. Mugabo ingene haca haza umwami w'Ubuperesi agafata isi yose akayinesha, akaganza, agaca avuga ati Imana yarampaye uganza ibihugu byose byo mw'isi. Rero Imana yakanguye umutima wanje ko nogenda no kubakisha ingoro ya Yerusalemu. Agaca atanga rero iyi dekre akayitangaza, akavuga ati Abayuda, abantu basenga Uhoraho, nimugende mwubake ingoro yanyu. Ni tangazo rikomeye ritanzwe n'umwami. Hanyuma mugabo kandi rije gushitsa ubuhanuzi Yeremiya yari yaravuze. Anagomba dutahure ingene Imana igomvye gukora
ikoresha uwigomvye, cyane cyane mwe n'aba bantu Imana ibishize mu burongozi, mwe n'aba bantu Imana ibihaye kurongora ibihugu, mwe n'aba bantu Imana ibihaye ubutegetsi bwo hejuru. Iyo batangaje amatangazo kenshi abari amatangazo, yari amatangazo meza, kenshi abari amatangazo Imana iba yarateguriye abantu bayo. Rero iri tangazo umwami Kuro umunyamahanga atangaje, nitangaje rize kuvuga riti Abisirayeli, Abayuda, igihe cyo kuba mu bunyago kirarangiye, nimugaruke mu gihugu canyu c'amavuko, mu gihugu Imana yabasezeraniye, muyubakire igihugu canyu, mubake n'ingoro yanyu. Hanyuma Abayuda baraza kubaka. Ibi bitabo rero igitabo c'ingoma uku kuntu gisozereye gice kitwereka igicapo kininiya caho kahise canke aho amakuru y'Abisirayeli ageze. Igihano c'imyaka 70 kirarangiye, Abisirayeli baragarutse mu gihugu cabo, ni mu mwaka wa 539. Hanyuma mu nyuma bazokubaka rwa rusengero bigoranye, mugabo mwaka wa 516 bazoruheza bagubake, hanyuma bashima Imana. Hanyuma ni muri iki gihe abavugishwa n'Imana ba Zakariya, ba Hagayi batera intege abariko barubaka ko bakwiye kubaka urwo rusengero, ko bakwiye kubaka impome za Yerusalemu. Aya makuru rero tuyasozera n'umunezero, tuyasozerana ishimwe, kubera Abisirayeli canke Abayuda ntibahoneye mu kinyago, ivyabo ntibirangiye burundu, mugabo asozereye neza aho tubona bagarutse mu gihugu cabo. Mugabo kandi mwibuke ko igitabo uriko uragitangura utangurana ibigabane bitangura bavuga amamuko, bavuga bagerageza kuvuga ati uyu muryango kuva kuri Adamu bakaja mu Bayuda, bagerageza kuraba ngene uruvyaro rugenda rukurikirana. Byukuri ibintu byo kudondagura ngo naka yazaye naka yavyaye naka, ukwibaza uti none ibi byose bariko rabironderera iki? Kubera mu isezerano rya Girishasha ntidusubira kubona urutonde rw'abantu ngene bariko baravyara, uretse ko Matayo wenyene ari bavuga ati basokuruza ba Yesu, ba Mesiya. Nukuvuga Abisirayeli hariho umwitwariko bari bafise, baragomba kumenya mbega Mesiya azova hehe, mbega Mesiya azovuka ryari, azovukira hehe. Nico gituma bagerageza gukurikirana izi mvyaro, cyane cyane bageze kuri Dawidi barahateba, kubera bari barabonye ko Imana yasezeranye ko Mesiya azova mu murongo wa Dawidi, mu murongo wa Yuda. Barahateba cyane. Nico gituma Ezira ariko arandika igitabo nawe nyene agaruka kuri uruvyaro akadondagura, kugira ngo yerekane ko nubwo Abisirayeli bahuye n'amaguma atandukanye, nubwo Abisirayeli bahuye n'intambara, nubwo basuye, nubwo basanzajwe, umugambi w'Imana utaherengeteye. Umugambi w'Imana, Imana ikiwufishe mu minwe, hakira amasigarira yubaha Imana, hakira amasigarira ayikunda. Rero ibitabo by'ingoma nuko bisozera. Ibiganiro bizokurikira tuzobona ngene hariho abatahungutse, Imana ikaba zigamirana yo nayo nyene, mugabo abahungutse Imana ngene ibana nabo ikabagirira neza. Rero igitabo nkuko niko nabivuga tugisozera tubona amakuru y'igitangaza, tugisozera tubona ngene Imana ari Imana icungereye urukurikirane rw'ibihe. Nigitangaza ingene hazi igihano c'Imana giteye ubwoba, ukamenga abantu barahundagaye, ukamenga nta masigarira asigaye, mugaye Imana buke igasubira ikanagura abantu bubaha Imana, hanyuma umugambi w'Imana ukabandanya. Ibi bitwereka iki? Ubutumwa bwiza burimwo nubuhi? Ubutumwa bwiza burimo bwa mbere nuko Imana ari Imana y'imbabazi. Ni Imana y'imbabazi, ingene nubwo Abisirayeli bari bacumuye, nubwo Abayuda bari bacumuye, ingene Imana itabahevye burundu, ingene bataherengeteye, muga ingene Imana yagumanye umutima ukorokora amasigarira, ukuzigama amasigarira. Mugabo kandi tubona ko umugambi w'Imana atagishobora kuwuhagarika. Umugambi w'Imana ko Mesiya azoza mu isi nta cari gushobora kuwuhagarika, kubera wari umugambi uremereye, umugambi ukomeye cyane, umugambi gucungura amahanga. Cyo gituma nubwo Abisirayeli bari mu miryango 12, 10 igasanzara igatakara,
ibiri yagumyeho, hanyuma Imana irayizigama kugira ngo muri iyi ibiri hazovemwo Mesiya, kubera hariho ubuhanuzi buvuga ko Mesiya azova muri Yuda, mu gishitsi ca Yuda, kandi turazi ko Yuda ari sekuruza wa Dawidi, kandi Dawidi ko yari yasezeraniwe ko ari we azoba muri we, ko hariho hazova ubwami butazoshira. Rero ico ni ikintu gikomeye cyane dukwiye gutoramwo tuko turasoma aya makuru, ingene Imana icungereye ukurikirane rw'ibihe, ingene Imana ariha ubutegetsi abantu, ingene umunyabyaha, ingene umwami iyo yigize agakomeye akareka kubaha Imana, ingene Imana ihagurutse uwundi amusumvye inguvu akamunesha. Aha twarabonye muba muri ibitabo vy'ingoma agerageza gusubiramo yerekana ingene abami b'Abashuri, abami b'i Babuloni, ingene banesheje Abisirayeli, banesheje Abayuda kubera batubasha Imana. Mugabo inkuru nziza nuko Abisirayeli, Abayuda badaherengeteye, Imana iranaguye, Imana irabandanije umugambi wayo. Hanyuma turiko turasoma aya majambo, iyindi nkuru umuntu ashobora gukuramwo umuntu wa kino gihe yovuga ati mbega none ibi vyose urukurikirane rugamije iki? Urukurikirane rw'ingene Imana izigama Abayuda, ingene mu nyuma Yesu ateba akavuka, ibi vyose urukurikirane rugamije iki? Ubundi yo kwibaza ati mbega none ni kubera iki umuntu agerageza gukurikirana amakuru y'igihugu atari n'iciwe yiwe? Mu by'ukuri inyishu yiyoroheje nuko Abisirayeli, mu Bisirayeli ariho agakiza gakomoka, mu Bayuda niho agakiza gakomoka. Mesiya yavukiye canke ava mu Buyuda. Igihe kimwe Yesu ariko araganira n'umunyasamariya kazi, aramubwira ati rega agakiza kava mu Bayuda. Hanyuma Umusamariya mugabo mu nyuma, kubera nawe nyene yarazi amakuru y'Ubuyuda, aravuga ati yego ndazi ko muvuga ngo dusengere Yerusalemu gusa. Hanyuma nawe agashamubwira ati oya gihe kirashitse aho mutazosengera Yerusalemu gusa, mugabo ko umuntu wese yizera Imana ari hose azoshobora gusenga Imana mu mpwemu no mukuri. Rero cyo ngomba kuvuga niki, nimba Abayuda bataherengeteye, Imana ikaguma ikurikirana umugambi wayo gushika Mesiya avuke, niko n'amakuru yuko Mesiya Kristo azogaruka agaca urubanza rwa nyuma, niko n'ivyo igihe kwiye kigeze bizobaho. Imana yacu ni Imana icungereye ugukurikirane rw'ibihe, iri souverain, niko bivuga mu Gifaransa, aho abami bagende barakuranwa kahise canke bigende birabisi bindi, mugabo ubona hariho urukurikirane biriko birakurikira. Uyu munsi Yesu yaraje, nitiko turayivuga nka kahise. Yesu yaraje, hanyuma aratangaza ati nzogaruka nzanye ubwami butazoshira. Niyo mutima rero abantu ba kino gihe bakwiye kwitegana Imana, bakwiye kubaha Imana, bakayitinya ko ari yicungereye ukurikirane rw'ibihe, kandi ko ari Imana ikimanza, kandi ko abayigorokeye, abayizeye nta kabuza bazozigamwa, bazobana nayo ibi bidashira. Rero naya majambo nagomba gusozera ko mvuga nti iyi gitabo kitwereka umutima w'Imana, ko Imana idasinziriye, ko Imana bitayicanze. Hari aho haza ibyago bitandukanye, hari aho haza ikibi, ukabona umunyakibaraganje, ukabona umuntu arakoze ikibara cigambye, ukibaza ngo ivyo bintu birijanye uko nyene. Oyaye, nimba harageze igihe Babuloni kigamba kuba kubisirayeli kubayuda kwibasinze, nimba harageze igihe Abisirayeli n'Abayuda bagasubira inyuma bakibaza ngo birijanye, oya ntivyijanye, harageze igihe Imana irabahana. Mugabo tubona ngene Imana umugambi wayo itabureka, iguma ikurikirana ko uruvyaro ruzovamwo Mesiya ruzigamwa. Rero igitabo tugisozeye tuvuga tuti Imana iracungereye ibihe. Ibihe umuntu yoba ariko aracamwo bibabaje bigoye, ntiyo kwihebura, mugabo yohanga amaso Imana, yoyo mucamanza, yoyo igaba ibihe, kavuga ati Mana ugaba ibihe, Mana ushobora gukoresha ugomvye kugira ngo ugarukane urokora abantu bawe, nanje undokore. Nagomba nsozere bino bitabo nsengera umuntu kumbure
ariko aca mu bihe bigoye kubera iri tangazo umwami kuro yatangaje ku Bisirayeli, ku Bayuda baciye bumva bavuga bati ashi, kubera ryavuye mu masengesho, ryavuye mu masengesho ya ba Daniyeli, ryavuye mu masengesho y'amasigarira, bavuga bati Mana mbega uzotabara ryari, ko tubona ivyo wavugije Yeremiya, ko tubona ko hagezeho rutahuka. Bari bararushe mugabo tubona iri tangazo rije kubaruhura. Rero senga Imana kugira ngo abantu mungere kwizigira Imana, mungere kuyubaha. Data turaguhaye icubahiro, tugushimiye cyane kuri Imana yo kwizigirwa. Amajambo dusomye, amajambo duciye ku masonga y'igitabo c'ingoma atweretse kuri Imana icungere ukurikirane rw'ibihe. Uri Imana ihana mugabo kandi uri Imana y'imbabazi. Niwe wahanye Abisirayeli, niwe wahanye Abayuda, mugabo hagera igihe Mana urabagirira imbabazi. Inyuma y'imyaka 70 barava mu kinyago c'i Babuloni barashika Mana mu gihugu cabo. Ibi bitwereka kuri Imana idatangirwa n'ibihe, kuri Imana iri hejuru ya byose. Ndasengeye umuntu yariko arakurikirana kino kiganiro ariko araca mu bihe bigoye kugira ngo umutabare nk'uko watabaye Abisirayeli. Kandi wowe utabura kubigenza, ukoresha abashizwe hejuru, ndasenga kugira ngo uyerekane mu guhagarika ibihe bibi no kuzana ibihe vyiza ku bantu bawe. Urakoze, ndasengera abantu bagira ngo bahe kubaha no kumvira kuko uri Imana ucungereye ibihe, kandi abantu bahe kwitega ukuza kwawe, kuko nako kuzoba ari ugaragaza ko ibihe ukifashe mu minwe, ikibi kitazokwama higanje. Urakoze, tuguhaye icubahiro, turakubashe, ngene uri Imana iganje mu ijuru no mw'isi, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Amen.